uraje mu Burundi maze kumenyekana bikuzanye n'ibiki muri rusangi kuko gerageje kuri amafoto n'amavideo yagera afatwa nkurikirana Prince cyane naho ari hano wanashima haturi ni hari benshi ashaka kwibaza ati bijya ko yaguma posting ama sister in law mbega bitetere kumbure baje kwerekana mu muryango umurengera ashaka kuduha umuco yaje kuraba Burundi uburyo bumeze yaje for which reason ni nka zose kuko cyambere ntabwo yarazi mu Burundi yagiye kubona mu Burundi hameze gute uko yahora bahabona muri televiziyo mu majya ma documentaire berekana ugasangana kantu ariko berekana ko ahantu habi berekana ko ahantu hakenye icyambere yaraje ku exploringa mu Burundi hameze gute icyo ni cyambere icya kabiri nari nje kumwereka abavyeyi nabagatwa mu type ya propose nguyu nka introduction ya abavyeyi nabo bamwakiriye gute yo bamwakiriye neza gari Yes ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze unadukundira ibikorwa byacu. My name is Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Kimararungu, Love in Town, ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashora fashije, Mr. I don't care, King of Ladies, Sharpman, Mr. Dollar Boy order from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I like to support everybody in our country, love it if you love me. If you don't, I don't care for that. So, mugambwe bwa Star TV turi kumwe numwe mu ba influencer bakomeye cyane ndetse kuri no munsi cyane kuri no mwanya tuko turavugana mu Burundi kuri TikTok umwe mu bantu bafise aba followers benshi cyane ndetse banakurikirana cyane kuri TikTok ariko kandi nubwo ataba hano mu gihugu cyacu Burundi asanzwe mu gihugu cya Kenya dore dukorana ikiganiro turi mu gihugu cya Kenya bamwita Queen Keke eribaza ko mu muzi yaramaze kuja mu muryango wa Star TV ariko kandi kwera ko yamaze gushika mu gihugu cyacu cyamatano mu buki kumbure niba bamaze kumuzimana bamuzimane kakinju hajya bibaye ngombwa naga Primus nimba ashobora kukanyabaza kukamuha kugira akanyu kwera ko hari muri Kenya hari za task n'izindi nyinshi zitandukanye aho no munsi n'ibya ngombwa turasimbira n'igitega tumuhereze nyongera kugira yinwere Keke umeze cyane umeze neza cyane go wimva gute ko washitse mu gihugu cy'u Burundi na cyane ko araheze imyaka myinshi ndanezerewe cyane mbakumbuye hakuno unagerageje kuraba urubuga rwa Facebook cyane biragaragara ko ari ukumbuye mu Burundi cyane gose cyane tukanarabona postinga mutonya wawe Prince nawe hari nkabona ari gukubita ko sister in law amwati ko byaryoshe cyane bimeze gute bintu kumbura ugishika mu Burundi inyuma y'igihe kitari gito utari hano ni ikihe kintu wabonye ko cyahindutse kuruta ibindi byose ko warusanzwe hazi firstly nta bintu byinshi nabonye byahinduye haracyari cyo kwakundi mu byo warukumbuyeho reka tuvuge mu bifungurwa ugishika mu Burundi urageze kumbure igitega mu rugo neza aho wavukiye nubwo wacyuza mu gisagara ca Bujumbura ikintu ca mbere wari wifuza ko utangura gufungura muri ico gihe nimba carabonetse n'icyahe byari bimeze gute ari humbuye ubugari bw'ikivundi kandi ara ntibubaho abaho inuzenya isembe gusa ikivunda aho nyene Keke abaragishitsemo i Burundi n'amateke hako waje mu gihe cy'ivumbi ugiye mwibara usigara imbere n'ejo noze cyangwa ntabwo noze ariko ni gutahura nyene je nizi gitega imyaka ine nta vumbi rihari si cyane ariko rirahari tu kubera ko ugiyeza mutakura hari ivumbi ni ryinshi je nizi gitega nabona amabati wasanga atukura nubu niko ameze gitega Yes kandi ko badukurikirana bari muri Kenya baba barundi ndetse n'abarundi kazi Keke barumva bashaka kumenya ati Keke yasanze umuryango umeze gute nkuko nanjye no kwazi ico kibazo umuryango umeze gute umerewe gute wabasanze gute muri rusange umuryango nasanze umeze neza ireve ko nyene hagiye cyangwa imfu twarabuze mama tubura n'undi mwana nyene muhira but byose tubikesha
umukama niko bavuga Kirundi twanabonye na postinga neza na neza uri kumva nibaza ko ari kumushasha hajya we nyine urira mama yubaye yitavye Imana utari hano canke wari uri hano ujya ntabwo ari mama mbyara mugani nyokuru wanje nyogokuru wawe nyogokuru wanje muga ndamuhamagara mama kuko niwe twakuranye cyane buri gihe umuntu yitavye Imana hari byinshi umuntu amwibukira ko bigatuma yokorora amosozi hari byinshi wowe wakorewe na nyogokuru wawe bizogora yuko uronka uwundi muntu abigukorera nimba bihari nibiki kumbure ba nyogokuru bacu usanga hari tuntu twinshi usanga bibikira bakadukorera ugasanga n'abavyeyi bacu natwe badukorera kuri ceke icyatumye yumva yo kura amosozi cyane kuruta ibindi byose kubera ko no munsi umuntu ararira abafise impamvu yarize je narira kubera ko nari uyu mama wanje cyane bivuga gute yarankunda cyane yarankunda cyane niyo cyane cyane naho no banakoze amakosa muhira mama sasa mama byaragomba kunkubita yarakunda kumvugira yani ni wa muntu yani ibintu byose ndekera umwuzukuru ndekera umwana wowe wumva uryohewe yari umwana mwiza aho kandi nibaze ko bitagusubiza mu makosa uvuga ati ndafise uwumvugira oya mugabo nazi iyo ngize amakosa navuga ati ndafise uwumvugira uravuga ati haje ndafise uza kumvugira ko biri yarankunda cyane umuvyeyi yarankunda cyane nanjye naramukunda so twari twabondinze wamengo ni umuvyeyi wanje nambyara wa muvyeyi wawe wagenda umubwiye tugiye kwiga umuvyeyi w'amaraso byari bimeze gute akikubona ati umureke karaje no munsi ntaje ari na wenyene turaza kwigarukako byari bimeze gute akikubona aravuga ati wa mukobwa wanje aragarutse gihe cyari kirekire akimbona nyene yarankumbuye nanjye nenda mukumbuye nyene ubyumva nawe ni Gwana ngonga yamvirana kabisa keke ngo waragarutse mu gihugu cy'u Burundi aho ni mu gihugu kigenda reka ntitwari tumuzi kuri social media cyane kiretse ko abo mwigana bari bakuzi abo mwakuranye bari bakuzi uno munsi ugarutse uzwi cyane kuri TikTok cyane kuko uno munsi TikTok ni rumwe mu mbuga novuga yuko rukuze kuruta cyangwa rumenyekanisha ibintu cyane kuruta izindi mbuga zose wakiriwe gute n'abandi batari bakuzi igihe warukiri hano ariko mu gihe ugarutse bakuzi biraborohera ko bakumenya abanyako bakumenya ati uyu muntu kumenga ni wa wundi abantu bwo natsinze ufite abantu benshi mu Burundi for real narinzi ko narinzi ko bahari mugabo sinanzi ko ari bya bindi bya hatari nyine nk'abantu benshi kumbe vraiment ndafisa hano umuntu ushaka kuza umumama nyine akuze uko bona ko umuntu nari kuri TikTok mu kwiyumvira uyu muntu hari ya ruguri ndano kumva ngo I'm like that's abafana benshi mu Burundi cyane kuko narinzi ko abantu benshi bari bafise muri Kenya cyane tuvuge nka 80% of which ni ukweli mugabo narashitse mu Burundi ndavuga ati abapolisi yani everyone and I'm like kumbe social media iri kiratera imbere wacu sinzi ko bankurikira nakugo rwego gose kabisa jege dukora ikiganiro ndi hariya muri Kenya hari abantu benshi banyandiki kumbe kiki yari umurundi byari bimeze uko avuga ati yari umurundi kazi kumburengera kwera ko akoresha igiswahili cyane ako nibaza bamaze kubona ukuntu kigikira aba artiste bo mu Burundi ariko reka muri no moya avuga ati respect kandi merci beaucoup hari challenge nyinshi twagiye turabona z'abaririnzi b'abarundi D1 Kiriku Sabi bisigura ko nubwo uri muri Kenya uribuka abarundi bagenzi ba reka nico tugigushimire kubera ko kumva uri kuririmba ikirundi ari gihe baza ngo si umurundi oya umurundi kazi wacu kumbure yibereye muri Kenya ubuzima urazi burondererwa hose Kenya ni igihugu cy'abantu bose cyane uraje mu Burundi maze kumenyekana bikuzanye n'ibiki muri rusangi kuko yarageje kuri amafoto n'amavideo yagera afatwa nkurikirana byose cyane naho ari hano wanashima haturi ni hari benshi ashaka kwibaza ati bijya kuri yaguma posting ama sister in law mbega bitetere kumbure baje kwerekana mu muryango umurengero ashaka kuduha umuco yaje kuraba Burundi uburyo bumeze yaje for which reason ni nka zose kuko cyambere ntabwo yarazi mu Burundi yagiye kubona mu Burundi hameze gute kuko yahora bahabona muri televiziyo mu majya ama documentaire berekana ugasanga na kantu ariko berekana ko ahantu habi berekana ko ahantu hakenye icyambere yaraje ku exploringa mu Burundi hameze gute icyo cyambere icya kabiri narinje kumwereka abavyeyi nabaga twa mu tipe ya propose nguyu nka introduction
ya abavyeyi nabo bamwakiriye gute? Yo bamwakiriye neza, byari biteza sana, bararyohewe. Bambwiye ufise umusheri mwiza. Nawe urishimye utangura kuvuga ati nk'ubu bwa bundi baba kinabataye hasi. Munyagitega yarifashe neza cyane gose. Umaze gushika Igitega, antu Igitega yarahindutse paraporo n'igihe waherukiye n'Igitega umenga hari ukuntu bubatse ama etage menshi. Sinatembereye kuko nibaza ko namaze umunsi umwe gusa. So kuva nshitse muhira sinatembereye pe. Ari nikumburiye abavyeyi bagatereka ndahace tundabaramutse. Then nitengenda. So sinaronse umwanya wo gutembera Igitega. Kabisa Prince uramutuzane mu gihugu cy'u Burundi ntivyamugoye. Nashanje ko igiswahili cy'iwacu no muri Kenya usanga bitandukanye. Sinzi wavyumvise ndamubwiye ati nakwaje yamugoye gutahura. Banyere ari cyaraza kambwira no abantu banyu nta giswahili bazi. Umva n'umuntu bavuganye barasi turaguringa ku uvuga ibi Yesu avuze igiswahili mugabo ikintu uvuze gifise iyindi sanse. Gifise iyindi sanse. Cyangwa ikintu uvuze umengo ntigidahuritse kuri iwe. And he's like yo sasa nshaka gutera inkuru abantu mugabo ntibikunda. Ntiduhunze ko turahuza. Anaje namurambukije nakwaje. Avuga ati ibi bintu ko mega mu Burundi turabivuga no muri Tanzania. Muri Kenya bacavuga gute? Sasa aho uhejeje cyane. Okay. Yes, ko biri kose ribaza ko iki ni igihugu cy'amavukiro, ni igihugu cyawe, ni igihugu cyacu twese, kandi twese turarondera iterambere. Urabishikuri muri Kenya ukavuga ati ujya hari ikintu nokora igihugu cyacu kigatera imbere. Nubwo ndi hano peut-être akantu ushobora gukora bakavuga ati of course uyu n'umurundi kazi. Cyari ko araterera. Niyo bishitse uri nk'ahantu uri kuri presenta ukavuga ati kumbura ugasanga hari ibintu byagenze neza. Birashuka kuvuga ati jeke kintu umurundi kazi nubwo byagenze neza bino ndi kumwe na Prince Revre n'umukenya. Cyo umuntu wese arazi ko ndi umurundi. Everyone anajua ko ndi umurundi. So naho nojya hose ati before ndabivuge barabizi. Let me say that in Kiswahili ili tusikie kama anaweza kaelewa kidogo. Nishatokea hata siku moja Prince anakubeba kwao nyumbani, mama na mzaa wazazi, mama papa wote anakufahamisha kwa wazazi kama nifahamisha. Hajanipeleka but wazazi wote tunaongea. Yeah, we so close. Yeah, mnatumia simu. Mnatumia simu. Yeah, tunatumia simu. Kiswahili kirakugurisha. Kabisa. Jesi unamusi keke wamaze gushika mu Burundi. Burundi nibaza ko ni igihugu gito anashika. Sinovuga ngo twarateye imbere cyane, ariko buke nibaza ko tuzotera imbere cyane. Muri bimwe wifuza gukora mu Burundi na cyane cyane ukavuga ati mbo nubwo ndi muri Kenya hari ibyo nshobora gukora mu Burundi bikagenda neza. Biramaze gushikiyumvira ati kumbure mu Burundi ndashobora gukora ibintu bikagenda neza. Sinavyumvira. Iyo bishitse ukabona TikTok yawe irakuze cyane. Birabishika ahantu kicara ati kubera iki none mu Burundi TikTok zitangana guca ukyumvira ati impamvu ni bituma cyangwa impamvu je nateye imbere ni ikumbure abantu ariko baradukurikirana bakoresha TikTok kumbure bari hano mu Burundi n'abatari hano mu Burundi. Batahura ati TikTok kugira ibe nini cyanye ibe nkuru biragenda guca. Sinahawe ikibazo. Nk'ubu uri muri Kenya, TikTok yawe ni nini cyane irarabwa cyane. Ese uraronka na views nyinshi cyane kuko irageje kurana mu bihugu bya Tanzania hari abantu benshi cyane urusha. Urabishika ukiyumvira ati kubera iki mu Burundi batameze nk'uko jemba hano muri Kenya, muri TikTok yanjye irabwa cyane. Bigashika ukiyumvira ati mu Burundi byo babiva kuri no mpamvu kubona TikTok zabo zidakura cyane nk'iza hano muri Kenya. Cyambere TikTok mu Burundi nshobora kumera nk'iyo muri Kenya kubera ko population yacu niyo muri Kenya biratandukanye. Muri Kenya hari abantu benshi. Ikindi naco TikTok ziri mu Kirundi cyumva abanyarwanda maybe n'abarundi. So nukuvuga yuko iyo TikTok ntizorenga mu Rwanda. Muga muri Kenya umukenya arashobora kumenyekana mu Burundi byoroshe. Ubwo mu Burundi byogora ko amenyekana muri East Africa byoroshe kuko bivanye n'ururimi. Yeah, ico nico numva mostly. Hanyuma internet iri hasi cyane bro.
wera nshikino sindaja ku murongo n'ukuri abantu babona kumengo ndiko ndabikata sishaka kubavugisha ibaze nk'ubugiye live ata connection fisi live iranuguruka TikTok nishobora kuguruka bro ubu n'akamessage ka WhatsApp ngizimana kakagenda mvuga ati manu urakora umenyereza wifi zo muri Kenya yo bro sawa tu lakini basha nukuri abantu bama connection mutugirira kagongo nibaza ko bizogenda neza cyane uko byogorana byane ko netwo tuzotera imbere gute twe nk'aba content creator nibaza ko network nibaza ko natwe twama twavuze cyane ati urashaka connection nziza ariko n'ubu nta birafata umurongo we nene nta kundi sa tutadu kabisa kike uko biri kose nibaza ko hari umuntu yavuze ati ngwe bishise ngo bakaguterera ivi cyangwa bakakwambika impeta birasaba ko bidatwara igihe kirekire kugira mukore mariage iyo bitwaye igihe kirekire birapfa really kumora numva bavuga ndabivuze ko bitwa igihe kirekire bipfa sinzi impamvu babivuga ngo kubera ko ngo deja ngo hajya urinze uteregwa ivi nyene babiri ku murongo nyene ibintu babigira birengana sinzi reka tubirindira turabiyo biza mariage ni vuba ntabyo reka tubirindire turabe mu bwica nzishozo bari summit mwaka niwo ntazi azo ari kwa gatandatu azo ari summit mariage zose ziba kwa gatandatu bikintu mva shaka kwaza kiro kibazo yorabishika kumbure abakenyani abakobwa bo muri Kenya bikano ubwo twovuga bo muri Ethiopia tubwiye ko Prince Avanze ari umwe Ethiopia na Kenya yene muri Ethiopia mugabo yakuriye muri Kenya bo muri Kenya uno musaba Kenyane bari hari ababigeme ndibaza Prince ni mu ba influencer bakomeye cyane mu gihugu ca Kenya ndetse bakurikiranwa cyane turazi ko ntihabura abakobwa bamwifuza iki asanga mu Kenya ko aravuga ati kubera iki no mu Burundi kazi aje kudutwara umuhungu ico niki warakiba kumbure akabambuti yaje ukabona kumenga hari abandi bakobwa bagomba kwinjira mu rukundo rwawe kumbure petete sindabibona yantuka sindabibona ngo bagomba kwinjira ko je ndi umurundi naje kubatwara mu Kenya bakavuga ati no mu Burundi kazi yadukora mukobwa turi twebwe natwe abakenya turasinziye oya niba mushobora mutwara cyangwa bashize akantu akantu kagaye n'akantu wibikiye kagaye ubundi wavyitwayemo nk'umurundi kazi uroreka nakubwira abakenya n'abantu bari ubunyere bambwira keke turagusa tubabarira tuzanira abarundi turashaka abakobwa b'abarundi ariko hari n'abakobwa bahera numvise bavuga ati barakunda abagabo b'abarundi cyane kuruta actually abakenya barakunda kwanza abarundi n'abanyarwanda hari ukuntu tubameze barabakunda cyane ntibameze nk'abakenya kuko ndibuka ko hari umukobwa yabimbiye arampishura aravuga ati je nkunda ninarongora ze ndogogwe n'umuhungu umuntu zenya w'umurundi cyangwa umutonya wanje kwera ko ari umuhungu arongora umukobwa w'umurundi avuga ati abarundi badukundira iki benshi barabishaka sinkoresha kabisa uravuye muri Kenya urashitse mu Burundi urakiriye kumbure borana ko bikorohera kumbure Prince yamenyere bino bijyo by'iwacu ko bitandukanye no muri Kenya uko hariko umenga dufise ivyo kurya bitandukanye no muri Kenya bitandukanye cyane kuko nimba muri Kenya hari umuceri no hari umuceri nimba hari ubugari bw'ibigori burahari nino so it's not that big deal ali adaptation arakunda no kujya zishasha agishika mu Burundi ivyo yabonye ukabona ko bimutangaje n'ivya kwanza yaratanga yabonye ingene abantu baramukanye ukuna abantu bagoma baramukanye kubera muri Kenya nabonye ntibaramukanye cyane ona kuramukanya n'abahungu bakayambirana bakayambira cyangwa ukayambira umuntu ukacumuha akabizi ko nga avuga ati yo ibintu biraba dukubita ntitwakuyambira arabizi ko urumva sikuraba suri kuri arinze kubona ko ari ibintu biko biba ku bantu bose ahita abona ko ari culture ari umugenzo mugani wabikora ku muntu umwe gusa abunye nyine wabikoze ku muntu umwe gusa ashavuga ati harimo akantu mugabo ni ku bantu bose baba abahungu babiri bahuye barashobora kuyambirana abamama bahuye cyangwa umumama n'umuhungu wasanzwe ndanabikunda cyane bisanzwe ino mu Burundi mugabi wabo ngo nibindi bintu biratangaje kwera ko no mu gihugu cy'u Rwanda so wari wese afa kukuramutsa
hariya muri Kenya umuntu wese anapambana na maisha yake na vitu vyake. Muganga mu Burundi umuntu munashobora kuba mutazinanye akavuga ati jambo bite ni sawa wana chimo umuntu kamugwa munda mutazinanye mugo mu Kenya ni ntoja ino baragwana mu nda n'ababizi bagarana biri mu bintu byamutangaje. So ugiye kumara igihe kingana gute hano mu Burundi kumbure dukomeze kukwakira bafise amafaranga kumbure tuse tuguhamagara dusangira ugende nyene wariye ku mafaranga yacu none uze ko nagaranda yariye ku bunye abyejo imara bejo tubirangije tugiye kumara igihe kingana gute sindabimenya anytime from now akazi ni kagira umupaka kire kazi usanze ukora ku influencer muri kumwe na Prince biramaze gushika mukavuga ati why not tuzoja mu Burundi gukoreraho aho ni mu gihe ejo nabonye video ya postinze na Alvin muri gufungura menga vyabonekana muri hano ho bariho project kanaka muri ko murakorera hano canye video ya postinze Alvin ni mu gihugu ca Kenya ni muri Kenya video what kuzo gukora no ni connection gashana ni network yonga ya vraiment nyene ya tugabanya ariko turabona ko dukomeye kwa mwebwe ndabona ko mukomeye murabimenyereye ni ibintu biri simple je ni muri Kenya na postinga ka video muri 3 secondes 4 secondes kaba gashitse ngaha unapiga hata 30 minutes akayafika 30 minutes zigashobora gushika katarashika hatari kabisa ni hatari keke abavyi aho bari uze kuba turamukiriza kumbure je ndishimye kubona waragarutse umuvyi akakubona aho ni mu gihe wari wagiye ngugiye ku ishuri imagine no muri Amerika sindayeho nyora bateze nyorama aje kikamaze kuja mu bihugu bingahe bivanye n'uno muga sangwa akora aya sindaja mu bihugu byinshi Tanzania narabonye waragiyeyo Tanzania naragiyeyo na bindi bihugu ndajamo ariko muri plan nyene ibintu biri muri plan nyene biri muri plan nshobora kubivuga biri muri plan nyene bureka abantu baga ka surprising abantu kabisa mu gihugu ca Kenya twarabonye koze challenge indirimbo z'abarundi ziriya ndirimbo nuko wagize research urazirondera uravuga ati kumbura ari indirimbo z'abarundi ziriko zimeze neza cyane ndashobora gukora challenge cyane muri Kenya nyene zirahagera bimeze gute nkaho nk'umurundi kaze n'wavuze ati reka kumbura ngire research ndari indirimbo zigezweho cyane muri Kenya indirimbo zirageraho sinda kugira research but indirimbo iri kuri trending urayibona nka FYP wanje yes ni FYP muri Kenya mugabo sometimes hari abarundi turabagenzi kuri TikTok so hari indirimbo iri kuri trending ndayibona ndiya nyene hari indirimbo iri kuri trending ndayibona kabisa uno munsi hari ibintu dukora ariko ntiyabura ibintu novuga yuko uri kuri live bimwe mu bintu novuga bihora bigutirimutsa mu gihe uri kuri live dakunda iyo ukoze live nka keke bavuga ati ndakoze live ndadinza abantu kumbure bashatse kwinjira muri live yanje bimwe mu bintu novuga yuko bikumenasa mu gihe uri kuri live dakunda n'ivya I'm not sure kubera ko sinkunda kwinjira live cyane kandi niyo ninjiye nta bantu sinkunda kuvuga abantu je ninjiye mbangiye kuramukanya setu abirenze so ibintu bya live sindi ndani cyane uburyo watangwe kano kazi kubo influencer n'ukuntu ukora kuri no munsi ufise uburyo watanguye ubifata uko watanguye ubifata gute uno munsi nawo ubifata gute natangwe ndabifata nk'umukino ubu ndabifata nk'akazi nabo ibinyamakuru byahariya birabaha support cyane gusumba kumbure iyo muri ko murakora kari akazi biraborohera yuko amamedia kumbure ashobora kubashikikira muri binabiriya mu gihe mwifuje amamedia TikTok muri Kenya n'umuntu akomeye remi tell aya kandi amamedia ni menshi kandi hari yanaje kuvuga ngo ngiriki ngo maka ngo barabasani ngo baririmba ngo basani iki aba TikTok bazwi n'abantu bagaciro cyane muri Kenya so sometimes barabahamagara bagakora ibiganiro bagiye mu ma event ibarira zimi ibiganiro babiko biraba so turafise support ikomeye cyane turafise support imeze bon bya y'ibinyamakuru muri Kenya hageze ku makampuni naho kumbure abahamadi diri zabo ziba zimeze gute ziracamuko ngaha mu Burundi umuntu ashobora kuguha dira akabifata nk'ibisanzwe hageze ku madira amakampuni kana kati kumbure fashion publicity babimeze gute
muranka agaciro kumbure nka kuba mukwiriye. Agaciro karahari kandi gakomeye cyane. Kandi muri Kenya barabyita gute, barahokonesa agaciro ka internet cyane kurusha maybe tuvuge kurusha ngaho iwacu. Ngaha maybe sindabona abantu bakora ama advert ama promotion, sindabibona. Mugabo hariya biriderera cyane kuri internet kurusha kuri ground, kuko barana ko internet igeze kure cyane. Ikibazo impamvu ndakubagije ivyo nuko hano mu Burundi ntibaratahura ati mbega ibintu vya online bikorwa gute, ariko kandi genda bitahura kubera ko network mu gitameze neza na internet iri hasi, iragoye yuko ibintu nk'ivyo bishigikirwa cyane. Hari umuntu bava guhagira akavuga ati kwiconnecta cyane akavuga ati na connection ngaho kuno ndayizi bihava biferinga usanga atacu dufashije kubera ko connection itameze neza. So uko biri kose muri kano kanya ku barundi bariko baradukurikirana, wifuza ko bogukorera iki nka kike mugenzi wacu murundi mugenzi wacu, zimwe muri support utarabona cyane muri bimwe utarakorerwa uba wifuza gukorerwa muri kano kanya? Ko supporting gatubage abandanye tuku supporting, kubera ko uno munsi hari go uri muri Kenya ushobora kuvuga ati bo muri Kenya ndashigikiwe ibintu bimeze neza, ariko hari ikintu nkeneye ku barundi no muso bari ikintu ukeneye ku barundi kumbure bataragukora aba wifuza ko bagukorera. Tini nadakora support vraiment ntabirenze support kabisa. Support baje muri show yandi ndiko ndategura yo muri 12 baje banshigikira nk'umukobwa wawe. Kandi hari abakenya benshi badukurikirana hano, ufise show uri kurategura? Hari show ndi guteguriza mu 12 do sindamenya ni itariki zingahe bivanye no kubukinga ikibanza. Mugabo bo bicaje batwari show iri kirategurwa mu 12 baje kunsupportinga nk'umukobwa wabo. Azoba ari full comedy cyane azoba harimo n'ibindi bintu bitandukanye na comedy? Bazoze bavyirabira. Hasigaye ku precisa umunsi? Hasigaye ko nzo precisa umunsi n'ikibanza kabisa. Nibaza ko bariko baradukurikirana muri kano kanya abarundi n'abarundi kazi muri mu gihugu ca Kenya, tumusupportinge umurundi kazi cyangwa umurundi mugenzi wacu ngaho mu gihugu ca Kenya, urumva ko afise byinshi ariko arategura. Nimba ufise ibintu udandaza, ndazi hari abarundi bafise amakampuni akomeye, mwegera utange sponsor kugira umushigiki. Arakeneye sponsor kugira ibikorwa vye bigende neza cyane. Ku barundi nabo bari hariya n'abarundi kazi bo muba mubanye gute iyo bishitse bakakubona canke mugahurira ahantu samuwe kanaka? Tubanye neza, turaramukanya, tugatera inkuru. Bibari uko nyene kabisa. Babarundi mwajana kiriya gihe ukigenda nta gakuru kabo ntugihura nabo cyane bimeze gute? Ntiduherukanye, maybe harimwe bamwe bagarutse. Ntiduherukanye ko n'amanimero zabo ntazo mfise. So reka twizere yuko icyo gikorwa ugiye gukora soon bishobora kugenda neza, naje cyane ko abarundi bariko badukurikirana kandi nawe uzoza. Kizobajya tegerezwa kuza kunsupport wewe, kizoba umera zo no mwaka. Ariko noza ntabyo kumbwira ngo ndabikubwiye kare 3 months before. Shaje ndashaka kuza, utegerezwa ntabyo ndashaka. Kenya utegerezwa nakuja very soon. Inabidi sasa kuanzia leo nianze kuweka kidogo, si ndio? Nataka nianze kusave leo, tutakuwa tuko pamoja watu wa Kenya. Nzoza kabisa. Nabonye ni foto uri muri ambassade, ndavuga ati kumbe keke birashika kajya muri ambassade hariya kuramutsa abarundi. Muri ambassade ndafite abagenzi benshi, so sometimes ntarangenda ko baramutsa. Nabonye foto ndavuga ati good. So uko biri kose je numva no gushimira ku mwanya wawe washoye kuduhereza. Je mpamvu dukoranye ikiganiro Rafwa Passe twaraganire byinshi natse kubigarukako, ariko kwa register kugira ndakwakire kumbure bakunzi ba Star TV babone ko mu Burundi nyene waje gutembera mu Burundi ni mu rugo. Utagiye nyene bugirirane kubera ko hari murashobora kuja muri Kenya akavuga ati sizogaruka mu Burundi. Akwe wagarutse. Muhira ni muhira bro. Baratuzaniye sha. Muhira ni muhira. Bufreta yaramesha fi. Ariko birasaba gukora utuntu tutumanyera ukadukorera prince kumbure. Buryo nta muzo muri Kenya azovuga ati ututunda dukumbe mu Burundi tugende. Ati dogi? Ugakora nyene ukamwereka utuntu zotuma garuka mu Burundi. Oyi cyambere cyoco yavyiboneye. Mu Burundi naho no kugaruka kabisa.
reka mwe navuga ati kumbe mu Burundi nawe yazi no kubavuga ngo Gitega GTG ati yamaze kumwigisha nyera bakumenye yo ati GTG Imana imuhezagire cyane nawe niko nashoye gushika hano reka ndagushimire ku mwanya wabashoye kuduhereza bisigaye je ndemeye ko nzoza muri Kenya nimba ari mu mpera zo no mwaka nzoba nashezinga amafaranga basha murabyumvise muzombera ibyabona mumbera ibyabona Jenzoza ndaho Murundi kwazi wacu ko natwika mu gihugu ca Kenya ariko kandi impamvu nshatse kuza ni uko nshaka abarundi n'abarundi kazi bose bari mu gihugu ca Kenya bazo bari muri ico kibanza kubera ko na Jenzo wanavuye mu Burundi naje muri ico kibanza yes tegereza kubasanga aho kandi bazoba je ubanza ufata basi kweri jamwe abantu bane nzobaha ibibanza bitatu by'inyuma batatu abandi bazizana Yes akoze ya Star TV Imana bahezagire mu mwakire abamukeneye mu mutemwe ivyo bifaranga kugira agende nyene ameze neza asubire nyene hari yabavuga ati babo ndi mu Burundi ameze neza babakire neza bameze fresh hazo vino yaranamvye bavuga ati ngo mu Burundi harondesha kandi mu Burundi dufise byose wagize neza Thank you so much Star TV Star Boy The Ship nari kumwe na hamwe Imana bahezagire cyane thank you